igenekerezo rya munani za kuno kwezi kw'indwi nk'igihe cy'isaha 1:30 hariya muri Buterere muri quartier ya kabiri A ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu buraruko haratewe igrenade mwibarabara ahantu hari abantu hanyuma iyo grenade cyakomeretsa abantu bashika kuri 14 batanu bari muri bakabara babaye cyane. Ubwo nyene abajeje umutekano bace bakora igikorwa cyo kurondera iyo nkozi y'ikibi yari heje gutera grenade iri mu modoka, niho hariho abikekwa babiri bace bafatwa aho nyene. Hanyuma mu bikorwa byo gukurikirana iyo modoka aho yo bigeze, abajeje umutekano bace batangatanga niko guca igihe cy'isaha 5:30 z'ijoro bafatira muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Nyakabiga ya gatatu muri quartier ya gatatu kwibarabara ya gatandatu imodokari zibakunze kwita Probox isanzwe yariko imparati tariyo I1696A. Iyi ni imparati tariyo bakoresha mu kwiba uko imparati yayo y'ukuri twayiberetse. Bamaze rero gufata iyi modoka bace bayisangamwo abantu babiri inkozi z'ikaruhariwe zibiri, uwitwa Irambona Jean Marie hamwe na Hakizimana Gaston, basanzwe aribo bariko bakoresha inkoho mu gukora ubugizi bwa nabi n'amagrenade. Baca rero bafatira muri iyo modoka nyene inkoho Kalashnikov imwe n'ibisanduku vy'amasasu bibiri hamwe n'ikindi carimwo amasasu ashika ku 18. Mu matohoza yaciye ubwo nyene ikibiriraho baciye bavuga yuko hari uwundi bakorera mukuru wabo muri ubwo bubisha yitwa Majambere Musafiri batazira Moses. Uyu nawe akaba abo babiri ba mbere bavuka imakebuko mu ntara ya Gitega, uyu nawe akaba mu Ruziba muri komine ya Kanyosha. Uyu rero Moses asanzwe yarigeze no kwaronderwa cyane kuri ubusumanye no kwibisha ibigwanisho. Niho rero nawe yaca afatwa, nawe mbere muhiriwe aha mu Ruziba bacabafatiraho imodoka izibakunze kwita Lactis igira kabiri twaberetse hariya twahereye, nayo ifite imparati ya HA 8332. Mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenote akagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata inkozi z'ikibi. Uyu mugwi rero wagirizwa kuba ari wo warugize iminsi ukora ububisha butandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura bwo kwiba bakoresheje ibigwanisho. Bene iriya grenade yatewe mu Buterere. Hashobora kuba hari n'abandi batarafatwa nabo nyene bariko bararonderwa kugira ngo baheze bafatwe bashikirizwe ubutungane. Mu bubisha rero uyu mugwi warugize iminsi ukora twogaruka nko kuri ububisha bushika kuri butatu, aho itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro mu Kinama muri quartier ya Bukirasazi ya kabiri, abasuma bashika kuri 6 bitwaje inkoho zibiri za Kalashnikov batera ku rugo rw'uwitwa Ndikumagenge George. Bamwiba amafaranga y'amadolari y'abanyamerika ashika ku 860 hamwe n'umuliyoni w'amarundi, telefone ngendanwa zine ni televiziyo imwe hamwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo. Kugira ngo ntibafatwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasa ashika kuri 18 ariko ataco yononye. Ahandi abo babisha bakoze ubugizi bwa nabi ni muri quartier ya Kabondo ngaha muri zone ya Mukaza hanyene mu gisagara ca Bujumbura, aho igihe c'itariki 1 y'ukwezi kw'indwi nko mu gihe cy'isaha 2 z'ijoro ku buriro bw'uwitwa Ndabarambanye Pauline, inkozi z'ikibi zishika kuri 5 bari bafise, harimo 3 bari bafise inkoho za Kalashnikov bagendera kandi muri imodoka nyene ya Probox. Bivye ubwo buriro amafaranga ashika ku 2229 y'amarundi hamwe na telefone 3 n'imfunguzo 2.
igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'indwi mu Gihosha kuri Mutanga Nord, akabarabara bita Kibogoye nimero ya 2, inkozi z'ikibi zine, harimo babiri bari bafise inkoho za Kalashnikov, harimo babiri bari bafise inkoho zibiri za pistolet, barivye mu kazu k'idandarizo boutique k'umuntu yitwa Boni Tade, bahiba telefone imwe, amafaranga atamenyekanye igitigiri, n'izindi telefone z'ubundi bwoko zibiri, hamwe n'ibintu byo muri yadandaza, na bimwe mu bintu yadandaza. Muravyo utwo turorero dutatu dutanze twubisha bagiye barakora, murabona yuko hari aho bagenda barenga bajya batatu twaberetse, isigura kandi murabona yuko hari naho bagenda badafise ijya nkoho imwe gusa twaberetse n'amasasu bafatanywe, bisigura yuko amatohoza kiriko arabandanya kugira ngo abo bose baba bakorana n'ubu n'aka kagwi n'ivyo baba bakoresha vyose, cangwe n'abandi baba bakora ububisha busa nk'ubu batuzwe muri kino gisagara ca Bujumbura, kugira ngo abanyagihugu bari bagize iminsi baza barahungabanywa n'aba bantu bahemuke. Aha rero tugashimira abanyagihugu bagenda baradufasha mu gutanga bagenda barafasha igipolisi mu kugiha amakuru atuma inkozi z'ikibi nk'izi ziza zirafatwa. Tugasaba kandi ko uwe wese azokumva aho bari muri tuno tugwi baza bavugwa ko catanga amakuru hakiri kare kwashira umutekano kugira ngo aba bantu batuzwe, maze abanyagihugu babandanye batekaniwe mu buzima bwabo bwa misi yose.